Ndasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha ku mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Uyu mwanya wayagezweko ariko haravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turi ku wa gatanu igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa Rusama canke mu kwezi kwa gatanu mu mwaka 2022. Tugiye kubashikiriza amakuru avugwa mu bisata bitandukanye. Hari amakuru avugwa mu mutekano, hari inkuru zivugwa mu vya politike, inkuru zivugwa mu gateka kazina muntu, ubutungane ndetse n'ibindi vyose biriko biragarukwa ko irya nino tugenda tubibashikiriza. Hari amakuru mwanyigejwe yose tugiye kuyababwira muri kano kanya ndetse n'ibihejeje kuba. Ano makuru tuyatangurire kuri no nkuru iciye ku masonga. Hari miliyoni zababa 200 zari zibwe inyuma y'amakuru twabashikirije ku mafaranga yanyurujwe mu kigo Anakopu, ni ikigo kijejwe gukurikirana uko amakoperative akora mu Burundi. Ayo mafaranga arenga gato miliyoni 200 yoba yaramaze rero kwemerwa, mbere aranasubizwa muti vyagenze gute. Amakuru ava mu begereye iyo dosiye akaba avuga ko ku mugoroba wo ku munsi wa mbere ubujejwe intwaro n'ubutunzi yarayasubije miliyoni 78 z'amafaranga y'amarundi. Ayo makuru nyene akaba yemeza ko hasinywe hemezwa ko izindi miliyoni zirenga canke se zababa 29 z'amafaranga y'amarundi zizasubizwa kuri uno wa gatanu. Ku miliyoni rero zirenga gato 200 twari twababwiye ko zibwe, miliyoni 106 n'ibihumbi 800 muri zo nizo zemewe ndetse ziranaboneka zibivugwa ko zari zanyurujwe. Ariko bamwe mu bakozi ba Anacop bakaba bafise amakenga, baranerekana ko aho izindi miliyoni zirenga 100 ziri, impapuro zerekana ikoreshwa ry'imiliyoni 76 zabonetse inyuma yuko iryo nyuruzwa ry'amahera rigiye ahabona, mu gihe ibikorwa vyari bigenewe izo noti vyabaye mu kwezi kwa Ntwarante. Bakaba batumva ukuntu izo mpapuro zaboneka hafi mu kwezi kwa gatandatu. Hoba hari ayandi ashika imiliyoni 20 z'amarundi zitavuzwe, izo nazo zikaba zagiye mu vyo gukotesha imiduga ariko birimwo igipfungu nk'uko bavyigana. Ayo mafaranga bivugwa ko yari yanyurujwe yavuye kuyo ikigega ca leta yari cayaronkeje ikigo Anacop kugira akore mu gukarihiriza ubwenge abarimyi b'imiceri bo mu ntara 14 zigize Uburundi, no gukarihiriza ubwenge 3 mu baserukira amakoperative yo ku mitumba yose igize igihugu umuce wa kabiri. Inyuma y'izimira ry'ayo mafaranga, amakuru twababwiye hakaba haraciye hahindurirwa amabanga abarongoye ubuzi butandukanye. Abakozi ba Anacop bakaba bibaza ko umuyobozi mukuru wa Anacop yashatse ko ivyabaye bitomenyekana. Evradi Ndayikeje aramutswa Anacop we akaba asigura ko yabikoze kugira ngo akazi kagende neza. Ariko amakuru dufise akaba avuga ko atagishije inama urwego nyobozi rwa Anacop mu gihe ariko amategeko abivuga. Amakuru dukesha abegereye iyo dosiye akaba avuga ko ubu ayo mafaranga ari mu minwe y'ubugenduzi bukuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu yandi makuru ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza ngaha ku mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Ndakwibutse ko nimba utarafyonda kuri subscribe ubu uriko urateba cane, banzu vyonde ko tubandanye n'andi makuru twabateguriye. Mu ntara ya Makamba, umuryango w'umusirikare ari mu zabukuru yanyurujwe haraheze umwaka urihebuye, umwaka ukaba urenze inyuma y'inyuruzwa rya Charles Hamenyimana, n'umukukuruki yahoze mu gisirikare ca kera c'u Burundi. Umuryango wiwe ukaba uvuga ko wihebuye. Yanyurujwe ku wa 15 Rusama n'abantu bambaye impuzu za gisirikare ku mugwa mukuru wa komine Makamba, intara ya Makamba, ubumanuko bw'u Burundi. Uwo mukukuruke wo mu gisirikare c'u Burundi yanyurujwe ku wa 15 Rusama ku mugwa mukuru wa komine Makamba n'abantu bari bambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi kubw'abashinga intahe hari muri 2021. Umuryango
wiwe ukaba uvuga ko warondeye Charles Hamenyimana mu busho bwose buzwi uramubura. Uwo yanyurujwe yari umumenyeshamana mu ishengero rya Anglikane Imuterama, ni muri zone Gitara, iyo komine nyene ya Makamba. Umunsi anyuruzwa yahamagawe kuri telefone n'umusirikare. Ubu yamuhamagaye, ubu akaba apfungiwe mu gasho k'igisata kijejwe inyifato mu gisirikare ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. N'umuforoma ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura. Abo mu muryango w'uwo mugabo yabuzwe irengero bakaba bavuga ko bituye umugwi ujejwe agateka kazina muntu CNIDH, ariko ko atanyishu baronse. Bati twashaka ko uwo murwi udufasha kumutora, ariko ikibabaje nta kintu kiboneka cakozwe, niko umuryango ushikiriza. Isoko ryacu mu gisirikare risigura ko Charles Hamenyimana yoba yarungitswe mu gasho k'igendereza mu ntara ya Rumonge, ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Amakuru ateye ubwoba kandi ababaje, akavuga ko ashobora no kuba yarishwe kuko haratowe ikiziga haciye iminsi uyo mugabo abuzwe irengero. Nkuko nyene nari nabikubwiye, isoko mu gisirikare risigura ko Charles Hamenyimana yoba yarungitswe mu gasho k'igendereza mu ntara ya Rumonge, uburaruko ubumanuko bushira uburengero bw'igihugu, kandi ko yoba yavuye yicwa mu nyuma. Akaba rero yaracishijwe muri komisariya y'igipolisi c'intara ya Rumonge, ariko ntiyigeze yandikwa mu gitabo c'abanyororo. Iminsi 3 inyuma yaho ikiziga caratowe hafi y'umugwa mukuru w'intara ya Rumonge, ariko mu ntwaro no mu gipolisi bategetse ko gihambwa atamatohoza abaye. Niko rimwe mu masoko yegereye iyo dosiye rigaragaza akababaro, rikanavuga ko ritinya ko hoba harabaye ibintu bibi. Abaryango ba Hamenyimana bakaba basaba abategetsi kuguruza amatohoza yigenga. Ku bwabo biroroshe gukurikirana ivyabaye bafatiye kuri nimero ya telefone y'umusirikare ubu apfunzwe. Mu ntara muri Bukinanyana, uwunyonga ipikipiki nawe yarishwe. Uwunyonga ipikipiki yarishwe mw'ijoro ry'ejo ku mutumba Kibati, ni muri zone Masango muri komine Bukinanyana, intara ya Cibitoke, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abakoze ubwo bubisha ntibamenyekanye, ariko ipikipiki y'uwishwe yafatiwe kuri uno wa gatandatu mu gisagara ca Bujumbura. Kubw'abashinga intahe, uwanyonga ipikipiki yishwe hafi y'isaha imwe n'abakiriya biwe babiri yari yunguruje abakiriya babiri atazi ko bafise umugambi wo kwiba ipikipiki yiwe. Bashitse Ikibati baramwishe, banamwiba iyo pikipiki. Niko umwe mu babanyi wishwe agaragaza akababaro. Kuri uwa gatatu ipikipiki yibwe yatowe mu Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura, ni gisagara c'ubudandaji. Amasoko yegereye iyo dosiye akaba avuga ko ari ivyavuye mu matohoza yatangujwe mu ntumbero yo gufata abo basuma. Musitanteri wa komine Bukinanyana aremeza ayo makuru, asaba abanyonga amapikipiki mu guca amafaranga kwirinda gukora mw'ijoro, cane kuraba neza abakiriya batwaye imbere yo kumvikana. Uyishwe akaba abaye uwugira gatanu mu bunguruza abantu ku mapikipiki yishwe muri ubwo buryo mu kiringo kidashika amezi 2 muri zone Masango. Imana imwakire mu bayo, uyo yitavye Imana, ndetse n'abakoze ubwo bubisha barondegwe, bafatwe, bakubitwe intahe mu gahanga. Mu ntara ya Rumonge, ibikorwa vyo kubaka ibarabara rya Bujumbura Rumonge biribonekezamwo ugucererwa. Ibikorwa vyo kubaka ibarabara RN3, ibarabara rikuru nimero 3, riribonekezamwo ugucererwa guharurwa mu mezi 6 bivuye ku kutariha imizibukiro abanyagihugu baba hari iryo barabara, aho iryo barabara rizoca. Umushikiranganje wa leta y'u Burundi ajejwe ikigega ca leta Ndihokubwayo Domiciano yamenyesheje ko kuva ubu itegeko shikiranganje rishasha rishiraho ibijanye no gutanga imizibukiro ryamaze gushigwaho. Umurwi wo mu bushikiranganje bujejwe gutunganya ibiharuro hamwe n'ibiharuro vy'amafaranga yo gutanga ko imizibukiro ushobora gutangura ibikorwa vyawo, uko niko bivugwa n'uwo mushikiranganje.
kubura urufatiro rw'ibiharuro rwemewe n'amategeko bitomora igitigiri c'amafaranga yo guha umuntu umwe ari vyo ngo nivyo vyoba vyarahagaritse gutangura kubaka iryo barabara. Umushinga ntahe Ndihokubwayo akaba yamenyesheje ko ibikorwa bigiye gutangura vuba, akabona ko inzitizi zose zari zacereje ibikorwa leta yamaze kuzikuraho. Uyo mushinga ntahe Ndihokubwayo akaba yabimenyesheje inyuma y'urugendo yakoze kuri uno wa kabiri. Mugabo abo banyagihugu bagumanye amakenga ku gihe ivyo bikorwa bizotangurira ko, mu gihe umushikiranganji Ndihokubwayo Domitien atatomoye neza umwanya bwite bizotangurirako. Abanyagihugu hamwe n'abasanzwe bakoresha iryo barabara bavuga ko banezerewe n'amajambo y'umushikiranganji Ndihokubwayo Domitien. Ibarabara rya Bujumbura Rumonge, umugwa mukuru w'ubutunzi mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, ku birometero birenga 75 bigize ako karere, ahagera ku metero 71 ku birometero 71 harakuwemwo kaburimbo. Bene imiduga rero ica amafaranga mu kunguruza abantu ntibahengeshanya kwidoga kubera uruhombo bagira mu kuriha vyinshi bivuye ku mafaranga bariha y'ibarabara hamwe no gukoresha ivyuma biba vyononekaye. Ibirori vyo gutanguza ku mugaragaro ibikorwa vyari vyakozwe n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni mu kwezi kwa Munyonyo 2021. Kuva ico gihe ibikorwa nyezina ntibiratangura. Amezi 6 akaba agiye kurangira. Abanyagihugu baba hafi yahazoca iryo barabara bazokwimurwa botegerejwe kuba baramaze kuronswa iyo mizibukiro mu buryo butomoye kandi bwemewe n'amategeko. Ngayo bamwe mu makuru yaragezwe yavugwaga cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Banywanyi bacu muri kumwe murakurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza ngaha ku mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Mbonesha kure imwe rutende bashikiriza amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, yose tukayatohoza twifashishije umugwa wamenyesha amakuru bakaturungikira, maze na jewe nkatunganya nkagushikiriza mu buryo bw'itonido. Nakengurutse cane abanywanyi bacu mudahengeshanya kutwandikira ubutumwa mutubwira ko mushima amakuru tubashikiriza. Intererano yanyu nayo turayibona, ndetse namwe muba mwaragiye murafyonda kuri subscribe, turakenguruka cane. Ico natwebwe tujejwe no kubashikiriza amakuru avuga irya nino mu bisata vyose, ata makuru tubanyegeje canke bibe vyaranyegejwe vyose tukabibashikiriza mukamigena biravugwa irya nino. Ibihe vyiza kuri mwese, mu kanya ndaza ngushikiriza n'ayandi avugwa irya nino.